Muri iyi ndwi ya nyuma yo gukuranamwo kugira haboneke ibihugu bizokina ihiganwa ry'igikombe c'isi, igihugu ca Senegal kikaba catsinze Misiri hifashishijwe gutera mw'izamu. Inyuma y'urukino rwari rwaheze, Senegal itsinze Misiri igitsindo kimwe ku busa. Senegal ikaba yinjije penalty 3-1 ya Misiri. Urundi rukino rukaba rwahuje Nigeria hamwe na Ghana. Iyo migwi yose ikaba yahejeje urukino inganije igitsindo kimwe ku kindi. Ghana ikaba ariyo yaronse amahirwe yo kuja mu gikombe c'isi kuko Ghana yari yatsinze Nigeria igitsindo kimwe ku busa mu rukino ruheruka. Naho ku bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, arico gihugu kimwe mu karere k'ubuseruko cari gisigaye muri iryo higanwa, kikaba catsinzwe n'igihugu ca Maroc ibitsindo 4-1. Mu rukino ruheruka, iyo migwi yose ikaba yaranganije igitsindo kimwe ku kindi ku kibuga bita Stade de Martyrs de Kinshasa. Umugwi wa Algeria nawo ukaba watsinzwe na Cameroon ibitsindo 2-1. Umugwi wa Cameroon ukaba waciye uba umugwi wa mbere ku mugabane wa Afrika umaze kuja muri izo nkino. Ukaba umaze kuja muri iryo rushanwa incuro 8. Mu rukino ruheruka, Cameroon ikaba yari yatsinzwe na Algeria igitsindo kimwe ku busa. Urukino rwa nyuma rwo kuri uyu wa kabiri rukaba rwahuje umugwi wa Mali hamwe n'uwa Tunisia. Iyo migwi yose ikaba yanganije ubusa ku bundi. Tunisia ikaba ariyo yaronse amahirwe yo kubandanya kuko urukino rwa mbere yari yatsinze Mali igitsindo kimwe ku busa. Ibi bihugu bitanu vyaraye bironse uburenganzira bwo kuja mu ihiganwa ry'igikombe c'isi c'amaguru, vyiyongera ku bindi bihugu 26 vyo ku yindi migabane hamwe n'igihugu ca Qatar kizokwakira iryo higanwa. Kuri uno wa gatanu itariki 1 Ndamukiza hakaba ariho hategekanijwe itomboza ry'ibihugu kugira bishigwe mu migwi. Iri rushanwa rikazotangura kw'igenekerezo rya 21 Munyonyo gushika kw'igenekerezo rya 18 Kigarama uyu mwaka.